Nirnah ntitukiri kumwe, rero ibyo akora byose ntibindaba. Abarundi barayamaze ngo urukurukuru niyo nkuru. Nitwa Didman Pro, iki ni kiganiro right now kuri Restag. Haraheza akanya ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ku rubuga rwa Facebook hacana k'inkuru y'umuririmbyi ALVIN SMITH n'umufasha wiwe Nirnah ngo ntibikiri banga, aka kanya tuvugana ntibakira umugore n'umugabo. Ivya ALVIN SMITH na Nirnah hari ababiteze imisi bakibibona. Atagihe giheze bakoze ubukwe, abo bombi baje gufuta amafoto yose bifotoje bari kumwe ku mbuga basanzwe bakoresha, maze inkuru itangura kunugwanugwa. Mu nyuma baje kubwira ibinyamakuru ko atakibazo bigeze bagiranira. Byatanguye kunugwanugwa umuririmbyi ko yashinze rebo yiwe ayita Ravashe Entertainment, maze ashiramwe umwigeme yitwa Tasha Oda amukorera indirimbo ya mbere yise Old Man. Urashaje niwona nkunda unagukundi yugutunga nukuri jisingi bumva sindabibazwa oh no nukuri jisingi bumva urashaje niwona nkunda. Uwo mwigeme yatanguye gutera amakenga abakurikirana ivya entertainment kuko yagumana hafi cyane n'umuririmbyi ALVIN SMITH atandukanye. Bamwe bakibaza ko umuririmbyi ashobora kuba yaramwikora ko mu gihe Nirnah igihe kinini akimara muri Canada. Wa undi ngo itabyaye inyana ivyara ishuri, ngibi birabaye igihute kiramenetse. Ataga hato ALVIN SMITH wenyene abicishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook ati nabonye abantu baguma bambaza ibibazo byinshi kuvyerekeye mariage yanjye, please notez bien, Nirnah ntitukiri kumwe, rero ibyo akora byose ntibindaba, kandi ntimugume muntaginga ku maposti yanyu, murakoze. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari hazindutse ifoto ya Nirnah ari kumwe n'uwundi musore ataramenyekana. Iyi nkuru we wayakiriye gute? Andika muri commentaire cyumviro cawe. Ndabakunda cyane, mukomeze kubana natwe no mu bindi biganiro.